Ndabahaye ikaze muri kino cigwa canke kino kiganiro kiri muri za nyigisho zitwa Itara. Murazi ko ijambo ry'Imana ari ryo tara rimurikira ibirenge vyacu, rimurikira ubuzima bwacu kugira ngo dushobore kubaho turi nk'abantu bari ahantu habona, tuzi ingene dutambuka, tuzi ingene dutunganya ivy'ubuzima bwacu. Ndi Asher niyo nizigiye, n'ubu ndabashimiye kuba muriko murakurikirana kino cigwa canke kino kiganiro. Ndaza kuvuga kuri rya jambo twahereza ko mu kiganiro giheruka, aho narangije mvuga ko hari abantu badatahura ingene ukwizera Kristo guhwanye n'ingene twifata mu buzima bwacu bwa misi yose, mu kazi kacu ka misi yose, mu bijanye no gutunganya ivya hano ku isi hamwe no kuyiganza nk'uko ijambo ry'Imana ryerekana ko arico twaremewe. Hariho rero abakristo badatahura ko kwitaho ibintu biri kuri ino si ivy'Imana yaremye ko ari kimwe mu vy'Imana itwiteze ko. Navuze ko biterwa n'ingorane nyamukuru zibiri. Ingorane ya mbere nuko hari inyigisho ivuga ko isi izokugwaho kandi ikomoka muri Bibiliya, maze abantu bagaca bumva yuko ataco bimaze kugira ico dukoze, kuko ntaco bimaze nimba n'ubundi Imana izociza ikayikuraho. Umuntu yofuma bireka ikazobikuraho nyene vyarononekaye. Iyo ni ingorane ya mbere. Ingorane ya kabiri ni ingorane itandukanya ubuzima bwa misi yose n'ubuzima bw'impwemu. Umuntu akumva yuko akwiye kuba umugororotsi, akwiye kuba umuntu w'Imana mu mwanya wo gusenga, ku munsi wo gusenga, muri ya masaha tuba turi mu bikorwa vyo mu rusengero, ariko guhera ku munsi wa mbere ariko ararima, ariko aradandaza, ariko ariga, ariko arigisha, ariko arakora ibikorwa bitandukanye abajejwe, ntiyumve ko aho naho ariko arakora ikintu gihwanye n'ubugombe bw'Imana, akumva umenga yavuye hafi y'Imana, ari mu bindi bintu, si wazobona umunsi wo gusenga urageze kugira ngo asubire ahantu heza, ahantu mu ngoro y'Imana. Ariko reka tuvugishe Bibiliya. Reka tuvugishe Bibiliya idufashe gutahura ingene umuntu w'Imana akwiye kubaho. Itanguriro igice ca kabiri umurongo wa 15 turamaze kuhavugana ko aha hantu Imana yafashe Adamu imushira mu itongo, hanyuma ikimubarira ngo aririme kandi arizigame. Iri tongo rivugwa si imvugo ngereranyo, ryari tongo wari umurima, hari ahantu haboneka hafadika. Kandi iki gikorwa cyo kurima kivugwa si imvugo ngereranyo navyo, kwari ukurima, gufata isuka ukarima ugahinduka izivu, hanyuma ukarondera imbuto ugatera, vya bindi nyene abarimyi bakora. Iri ni itegeko ryavuye ku Mana. Adamu ntiyarimye kubera shonje, Adamu yarimye kubera Imana yabimutegetse. Kandi birumvikana kuko mu bisanzwe kugira ngo umuntu ashobore kubaho, Imana yamuremye afise umubiri ukenera kugaburirwa. Hanyuma kugira ngo ivyo ugaburira umubiri biboneke, hategerezwa kuba hariho umuntu yabirimye. Nta yindi nzira. Rero umuntu akoze igikorwa cyo kurima, abakoze ikintu gihwanye n'ico Imana ishaka, abakoze ikintu kiza kibera inyishu imwe mu ngorane umubiri ushobora kugira. Hari ibintu dukeneye, nous avons des besoins. Ivyo bintu dukeneye, umuntu wese akoze ikintu gituma tubironka, abakoze ikintu gihwanye no gushaka kw'Imana. Aha harimo rero rya jambo rivuga ngo nimugende mukoreshe ivyaremwe kugira ngo bibafashe kuronka ivyo mukeneye. Murabizi yuko nkuko nabivuze, n'impuzu ya mbere Adamu na Eva bambaye bamaze kumenya ko bari gusa, bafatanije amababi y'igiti. No kuvuga ko bakoresheje vya bindi nyene Imana yaremye, maze babikuramwo ibishobora gufuka ubwambure bwabo. Izi mpuzu twambara hari abahinga bazikora, kandi abo bakora ikintu gihwanye n'ubugombe bw'Imana, kuko kwambara icyaha kimaze kwinjira mu isi, kwambara kiri mu bintu abantu bakeneye. Kwiga ugatahura ibitegwa bya bibanza bakoreramwo ibikorwa vyo kurobanura imbuto, bijya bibanza biba biriko birashira mu ngiro rino tegeko ry'Imana. Abantu babikora ntibakwiye kubibona nk'akazi gusa bahembegwa, barakwiye kubibona nk'abariko barashitsa umugambi w'Imana ku mubiri w'umuntu, kugira ngo umuntu aronke ivyo afungura. Nico gituma umukristo akora mu kigo nka bene ico, ariko arakora kajya kazi, aba ariko akora igikorwa c'Imana, kuko iri tegeko ryatanzwe n'Imana, yayindi nyene ivuga ngo musenge, niyo yavuze ngo gende murime. Ariko kandi iri jambo ririmo n'ibindi bintu birengeye kurima. Harimo igikorwa cyo guhingura ibikoresho vy'uburimyi. Murazi kugira ngo umuntu arime ntakoresha amaboko, ntakoresha inzara, arakenera isuka, arakenera
umuhoro, arakenera n'ibindi bikoresho bivanye n'aho ariko arakorera. Nimba ari ahantu hanini cyane ashobora gukenera no gukoresha ivyuma bikoresha imoteri kugira ngo ashobore kuharima. Murumva yuko n'aba bantu bahingura ibikoresho bikenerwa mu kurima, aba nabo baba bariko barafasha gushira mu ngiro iri tegeko ry'Imana. None rero iri jambo riratwereka yuko gukora ivyo Imana ishaka ntibikorerwa mu rusengero gusa. Mbere washaka ibi bindi bikorerwa hanze bidakozwe, no mu rusengero ntitworonka ingufu zo gushikayo. Bige hajya dusimbagurika duhimbaza Imana nuko tuba twanyoye icayi, nuko tuba twaraye dufunguye. Uhaje inzara iri mu kukwica ntavyo guhimbaza Imana vyobaho, ahubwo bo kwandaza bagutwara kukuvura. Ijambo rya kabiri ni mu itanguriro nyene igice ca kabiri kuva kuri 18 gushika kuri 20. Aha naho Imana yatumye Adamu ngo yite amazina ibikoko yaremye. Kwita amazina ibikoko ntimwibaze ngo ni ikintu coroshe, kubera twebwe tubivukiramwo tugasanga bisanzwe bifise amazina, twibaza ko ari ikintu coroshe. Ariko abize ivyigwa bidondora ibikoko, la biologie animale, murazi ingene gutandukanya ibikoko mu migwi ufatiye kuvyo bihuriyeko, nimba ari bitamagi, nimba ari bifise amaguru, nimba ari bivyara bikonsa, nimba ari biguruka, nimba ari bifise uruti rw'umugongo canke bimwe bigenda biranyogomba. Kugira ngo ushobore gutandukanya ibikoko wisunze ivyo bintu vyose ni igikorwa c'akamena mutwe, ni igikorwa kigoye. Ntimwibaza ngo nugupfa gusimbirako, ngupfa gushira kwa amazina. Murumva yuko abahinga biga ibikoko, abahinga biga ibitegwa baba bariko baradufasha gushira mu ngiro ico Imana ishaka, gutahura neza ibi bintu Imana yaduhaye ingene bimeze, ingene bikora. Muraze ko hari ibizinu ubiriye bikubera uburozi, hakaba n'ibindi ubifunguye bikubera imfungurwa bigafasha umubiri. Ivyo uzobitahura gute utabirondeye, hatabonetse abahinga babitwigira? Rero ibi bikorwa vy'ubuhinga bidufasha gutahura ibidukikije ingene bimeze, tukamenya ivyo gufungura n'ivyo guta, ivyo gukoresha n'ivyo kwirinda. Baba bariko bakora igikorwa gihwanye n'ubugombe bw'Imana. Kuvayo 31 kuva ku murongo wa mbere gushika kuri 11, Imana yakoresheje mpemu wayo ni kwivuga. Ndabasaba gusoma ico gice. Kuvayo 31 kuva ku murongo wa mbere gushika kuri 11, yatanze mpemu wayo iyishira mu bagabo babiri, umwe yitwa Uri, uwundi nawe yitwa Oholiyabu. Ngo iyo mpemu Imana yabashizemwo ngo yatumye bagira ubuhinga bwo guhinyanyura ivyuma, gukora ibikoresho bikozwe mu vyuma n'ibindi vy'ibijishano, amarido, ni kuvuga gucanganya inyuzi zikavamwo ibitambara bikomeye, ngo hamwe n'ubuhinga bwo gutyorora amabuye y'agaciro. Kandi ivyo bintu ngo yabibahaye kugira ngo bazoshobore gukorana na Mose, bakore vya bikoresho vyari bikenewe mu ihema ry'ibonaniro. Igihe Abisirayeli batangura gusenga ubwa mbere bari mu ihema ry'ibonaniro batanga ibimazi, Imana ntiyakoroye ibikoresho biva mu ijuru. Yatanze mpemu wayo ayishira mu bantu babiri, nabo baca bagira ubuhinga n'ubumenyi butuma bahingura ibikoresho vyari bikenewe. Aba bantu birirwa barahonda ivyuma, abanyene niba Imana iriko iravuga ko yashizemo mpemu yayo kugira ngo bashobore gukora ibikoresho dukenera mu buzima bwacu bwa misi yose, ariko kandi bishobora no gukoreshwa no mu ngoro y'Imana. Murabizi ko mu mashengero mukoresha ama microphone ajya ntimuyasengera ngo abamarayika bayazane, hariho amahinguriro ayakora. Biriya bitari dukora bisaba ubuhinga, abantu bashobora kumenya ivyuma wokoresha kugira ngo uronke umujya ushobora kuvuga. Ubwo n'ubuhinga bwa physique, kandi abo bantu babikora naho baba batubaha Imana, ico baba bariko barakora kirahwanye n'umugambi w'Imana, kuko biraheza bikaza mu nsengero bigafasha mu gutazira Imana. None rero ibi bikorwa vy'ubuhinga, la technologie, la science n'ibindi ntibinyuranye na gato n'ubugombe bw'Imana. Nico gituma banyeshure b'abakristo nagatera soni iyo muri ko muronka amanota mabi kurusha abandi ngo muri mu bikorwa vy'Imana gusa, mukibagira yuko no kwiga ukagira ubumenyi bukwiriye na cari gikorwa c'Imana. Imana izokura hehe ba Oholiyabu na ba Uri uyu musi nimba mu mashure muri ko muronka amanota mabi kurusha abandi bose? Ni vyiza yuko uwize yiga ivyo bintu akabinonosora, akabimenya, agaheza akabikoresha mu mugambi w'Imana, akoreshwa n'umutima wo kubaha Imana. Ivyakozwe n'intumwa 13 kuri 36, umwanditsi Luka avuga ngo Dawidi yashikije imigambi y'Imana kurunganwe gwiwe mu gihe cyo kubaho kwiwe, maze ngo araheza arapfa. Turazi ko Dawidi atari umuherezi. Dawidi ntitwomuharura mu bavugishwa n'Imana nk'aba Eliya n'abandi bamwe twita abakozi b'Imana bari bakomeye. Dawidi yari umunyepolitike, yari umwami. Ariko hano igikorwa yakoze cyo gutunganya igihugu, Bibiliya irashinga intahe ko
yariko arashitsa umugambi w'Imana. Burya n'abatunganya ibihugu iyo bakoranye umutima wo kubaha Imana ni ibikoresho vy'Imana bituma isi iba mahoro, ibikorwa vy'Imana bikagenda neza. Ntimugasuzugure umuntu ngo nuko atari umwigisha w'ijambo ry'Imana. Ibikorwa bituma ivy'Imana ishaka biba kuri ino si ni vyinshi, harimo kuvuga ijambo ry'Imana nivyo, ariko hariho n'ibindi vyinshi, harimo no gutunganya ubuzima bw'igihugu. Abikorosayi 3 guhera kuri 22 gushika kuri 24. Paulo asaba abaja bamwe bita ba esclave mu gifaransa gukora ibikorwa bajejwe n'umutima wabo wose nk'abizigirwa, ngo bakore nk'abariko bakorera Imana, kuko avuga ati mu vy'ukuri naho mukorera bashobuja burya muba muriko mukorera Imana. Iki gihe Paulo yandika no majambo, imiryango yashobora gutunga abaja yaba ari imiryango itunze, kenshi baba ari abantu bafise amatongo manini barima, bagaheza bagakoresha abo baja muri iyo mirima, canke naho bakabakoresha mu mazu yabo, kuko baba bafise ubutunzi bwinshi, ugasanga bafise amazu manini, bisaba ko hama hariho abantu bariko bama bayagirira isuku, batunganya ivyayo ku mwanya ku mwanya. Muvyumve neza, umuntu ariko ararima mu murima w'uwundi muntu, n'umuntu ariko aratunganya aragira isuku mu nzu y'uwundi muntu, niwe Paulo yabariye ngo ivyo bikorwa nyene mukora mubikore neza nk'abakorera Imana, kuko mu vy'ukuri niyo muriko murakorera. Ngira ngo naho twogarukiriza hano murabona yuko mu vy'ukuri icyo Imana idushakako nk'abantu bayo ni ugukora neza igikorwa cose kitari mu ivyaha, igikorwa cose kiza kigira ikimazi ku bantu b'Imana, ku bantu Imana yaremye no ku vy'Imana yaremye muri rusangi. Ico cose gikozwe muri ubwo buryo ni igikorwa c'Imana. Ndemeza yuko ab'Imana yahamagariye kuvuga ubutumwa, kuba barongozi mu buryo bw'impwemu ari abakozi b'Imana, ariko kandi nisunze ijambo ry'Imana ndemeza ko atari bo bonyene ari abakozi b'Imana. Aba bantu bose bakora ibintu bizima bigirira ikimazi abandi, bikadufasha kubaho, bikadufasha kuronka ivyo twipfuza, abo bantu n'abakozi b'Imana. Nico gituma nimba ubikorera umukristo ukwiye kubikora nk'umukristo nyene, ntiwigane ingeso mbi ubona mu bandi babikora batazi Imana. Hari ikibazo ntishuye kivuga ngo none kw'isi izokugwaho ni kubera iki twobandanya tuyitwararika tugakora ibikorwa biteza imbere ubuzima bw'abantu, mugabo kandi tuzi yuko impera n'imperuka byose bizokugwaho n'umuriro. Muri kino cigwa, muri kino kiganiro nari nashatse gushira inguvu kugutahura yuko ukwizera kwacu kudakwiye gutuma dusuzugura ibikorwa vya misi yose. Umuntu ariko arashona ikirato akagishona neza, aba ariko arakorera Imana kugira ngo uzocambara nawe aheza akora ivyajejwe neza. Umunsi pastori wawe yoza yambaye impuzu zitabutse zitameshe canke ibirato bishonye kutariko bidasa, nivyo yovuga wohava utavyumva. Nico gituma dukeneye abantu bakora ibintu neza kugira ngo nababandi twita abakozi b'Imana bakora vya bikorwa mu mashengero nabo babikore bamerewe neza. Niyo ntumbero nari mfise. Ariko iki kibazo kivuga ngo none ni kubera iki twobandanya dukora ivyo bintu kandi tuzi ko Imana izokura isi, ico nzocishura mu kiganiro kizokurikira. Mu kurangiza rero nashaka ndagutera intege, igikorwa cyose ukora nimba atari icaha, nimba atari ikintu conona, nimba ari ikintu kigirira ikimazi abantu muri rusangi, gikore neza nk'umuntu yubaha Imana, kuko aho nyene niho Imana yaguteretse kugira ngo ufashe mu gushitsa imigabo yayo kuri uru runganwe rwawe uyu munsi. Ntugikora ucikura, ntukipfuze kuba naka, ba wewe kora ico nyene Imana yaguhamagariye, ugikore neza, uzoba ukoze nk'umukozi w'Imana vy'ukuri. Imana igushoboze gutahura ibi bintu, ariko cane cane igushoboze kubigendera, igushoboze kubikora. Amen.